Shalom shalom la famille, reka turabire hamwe uburyo umuntu ahuza adresse yiwe ya wallet na application ya OLX agakora n'amataske baba musavye hama akazokora hotre atakimugoye. Mudukurikirane muri no video kugeza iheze. Nuko rero nkuko mubizi link dukoresha tuyikura ku rubuga rwa OpenX, turaheza tugafyonda kuri linki hama ikuguruka. Imaze kuguruka shaka kugurukira muri Chrome canke muri navigateur ukoresha, hama tugatora application tuyikuye kuri Google Cloud ivana n'uburyo wahisemo. Iyo wari wayiteshaje kweka download again, utayi wayiteshaje ucuyiteshaje. Ku bantu twari twayiteshaje uca uyifyonda ko hama ukainstalla mu telefone yawe. Umaze kuza kuinstalla murabizi yuko nta kindi gikurikira atari kuyugurura. Iwanje iri installe, nca nsubira inyuma nkaza kuyugurura kubera yuko iri installe. Umaze kuyugurura bigenda gute? Urarindira kuguruka hama ikaguhereza uburyo butatu. Uburyo bubiri bwa mbere ni uburyo ushaka kugurura ko wallet mugihe wari usanzwe wifisemwo, ugira sign up uyikire yaho nyene. Importer uza gushiramwo wallet yawe kuye muri MetaMask. Ukoresha amajambo yawe 12. Ushaka guhitamo ukoresha amashasha canke ugakoresha ayo wari usanganywe. Ushaka gukoresha na clé privé hama ugafyonda next, ugaca guhereza ugahitamwo modo passe igizwe n'ibiharuro 6. Uhitamwo mu buryo bubiri ugaca wemeza done abari ko kuyikonfirma. Umaze kwimportamwo wallet yawe uca ushikira muri application yubatse nka échangeur ya OLX. Umaze kuyishikamwo hejuru uza gusangayo ya adresse yawe, kongera ugasangaho liste y'andi ma crypto bariko barakorera ko testnet. Ariko ico dukeneye ko ni kuza gukora mission OLX OpenX yadutumye kugira ngo dupase KYC. Mission zigabuye mu buryo butanu. Iyo uduze hejuru hari mission E. Iyo mission E ni mission ushiramwo email yawe n'igihugu urimwo. Ntituvuze igihugu c'amavuko, tuvuze igihugu uri kura miningiramwo uwo mwanya. Iyo email yawe uza gukoresha email wakoresheje muri Satoshi app. Wihenze nta bundi buryo bwo kuzoyigarukana. Umaze kwishiramwo munsi ucuza gushiramwo ca gihugu urimwo. Iyo ugiye gutora igihugu utora igihugu gihuye na residence actuelle ahantu uri uwo munsi. Igihugu twerekanye muri video sico gihugu mwese mutora, umwese atora igihugu arimwo, kuko wihenze nta yindi chance yo kurekipera. Ibyo bikazoba ku itarike 13 gushika ku 27 z'ukwezi kwa kane, aho bazoba ariko baraduhereza kurotira muri Satoshi app, ariko bikamuka muri smart contract ya OpenX. Uheje gutora igihugu urasoma amategeko abigenga hano munsi, uca wemeza soumettre submit. Ushiramwo email yawe muri Satoshi, ugaca ushiramwo n'igihugu urimwo uwo mwanya uri kuri miningiramwo, hama ukemeza submit. Nta kwihenda vyemewe. Nuko hejuru umaze guheza iyo action bakwereka email yawe iri muri Satoshi, bakakwereka nico gihugu urimwo, bakakwereka n'ama OX wa mininze. Ni KYC itunganyije ku buhinga bukomeye. Ugaca ukurikira kurikiza mission X. Kuri mission X utangira winjiza username yawe ya Twitter. Iyo utazi kuraba username yawe ya Twitter, uragenda ukifashisha urubuga rwawe rwa Twitter mu gihe usanzwe waruguruye Twitter. Iyo Twitter niyo bita X.com kuvaho Elon Musk amaze kuyihindurira design izina. Nuko username yawe cyangwa se node utilisateur
niyo mubona twari turiko turashirako aka kamenyetso. Iwanje ni am hard worker, nuko iyo hari ababa bazizi ku mutwe ntibashobora kubanza kuyandika ahandi, niyo uca ujana muri ya application yawe ya OX. Umaze kuyinjizamwo urugurura, hari application yanka kuguruka bivanye na systeme ya phone yawe, bikagusaba kurinda kongera kwikonekta. Bigendeyeko ni vyiza, bitagendeyeko ubanza ukongera ukikonekta. Nuko rero uca umanuka ahandi kuri mission kugira ngo uze kubikora neza nta kwihenda kurimwo. Mission X nijanye na Twitter, ugaca ushiramwo ya utilisateur yawe cyangwa se username mu rurimi rw'icongereza. Kuko jewe ndayizi nshobora kuyandika, utayizi urashaka kugenda wayikopie ku ruhande, hama mu kuyandika nta espacement iza kujamwo. Iyo ugiye kuyandika rero munsi bashaka kugira ngo posted status, ukopia amajambo bakwereka munsi. Umaze kuyakopia ugaca ugenda kuyapostinga kuri ya Twitter yawe, ugaca ukopia ukazana ID ya post canke ukazana link ivuye kuri urwo rubuga. Nuko uca usubira kuri ya Twitter yawe ukaza gupostinga ya majambo ya text bari baguhaye gupostinga. Murabona akamenyetso dufyonda ko kanteranya, nuko ukongera ugafyonda kandi. Umaze gufyonda ni nko kwasiga ibaba, ukagira kole ya majambo abakoresha igifaransa, mu congereza ni past, hama hejuru ukaza kugira post. Ivyo iyo bimaze kurangira uca urindira hejuru yo connection zinyaruka, post yawe gaca iba posted. Urashaka kuyifyondako ukayitora canke ugakoresha ubundi buryo bwo guca kuri profile yawe ugiye kuyiraba. Uciye ngaha kuri profile yawe ugaca ugenda kuri journal ya chat yawe, urashobora kuza gutorako poste wari uhejeje gupostinga. Umaze kwitora ushoreba munsi ahari akamenyetso ka partage cyangwa se share. Umaze kubikora ugaca uyikopya ya poste ukayitwara muri OX app. Aho bayigusavye niho utegereza kuyishira. Hari abantu bafite udutelefone tutaboroheza kuri iyo task, hakaba n'abandi byorohereza. Aho ucugira kole cyangwa se pasi mu congereza ya poste waruheje kuzana, nuko igashikura ko ID ikayishiraho. Si bose bica byorohera bivanye nuko application server ya OX team itariko irorosha ibintu. Kuri no task benshi biriko birahagandira, ariko iyo bishoboye gukunda bizana utumenyetso twerekana yuko byakunze, ugaca ubandanya na mission zikurikira. Aha benshi rero byanse ntago babona utu tumenyetso, uwo byakunze acabona utwo tumenyetso. Ntitugire ubwoba, turacari muri testnet, nitwagira muri mainnet ziba vyatunganye. Ucukurikizaho mission T ijanye na Telegram, ukopia link baguhaye, hama hejuru murabona ko hariyo Ajax bot, niko uza kurungikira muri Telegram ya OX. Twizera yuko mwese musanzwe mukurikirana Telegram ya OX, kuko utariko utayijoininze ntibikorohera. Iyo umaze kugenda kugura Telegram yawe, uraheza ukaraba muri mode muri chat room ya general, kugira ngo abaruza kuyiripostinga ya adresse baguhaye.
ushobora kubona ukandika agatanguza kakajambo ajax boot cyangwa ukabona wakanditse, ariko bisaba kwirinda kugira ngo ntushobore kuba wogwa muri scam, kuko Telegram yuzuye amascam menshi. Bisaba kwirinda cane, ukazoraraba uburyo iyo boot yaga n'abantu. Nuko uraheza ugafyonda ijambo start cyangwa se commencer, nuko ugaca ufata ugapastinga cyangwa ukagira kore ya adresse yawe kumwe bayiguhaye. Ishobora gutiba kukwishura iyo robo bivanye nuko abariko barayikoresha ari benshi cane. Reka twizere ko muri mainnet bizoba vyatunganye. Ushaka kwivirayo ukagenda kuraba muri ya chat room ya benshi, ukareba abiko birahakorerwa. Rimwe na rimwe urashaka gusanga nawe washikiwe. Ivyo bimaze kuba, hari igihe ushaka kugira amakenga ukongera ukarungika naho ugaca uronka inyishu mu buryo bworoheje, ariko barakurimita ku mwanya wo kwandika. Iyo biheze rero ukabona vyatevye, urabanza ukihangana kuko ivyuma ntibisezerana. Iyo uramutse ubonye izina ryawe rije hejuru nkuko muribona igiwanje, uca uza kuraba yuko vyakunze ivyo wasavye ya robo. Usanze yakwishuye ubuhejeje KYC yo guhuza iyo robo. Iyo mission ibiheze uca uza kubandanya na mission ikurikira. Murabibona yuko ngaha duhejeje. Iyo umaze kubiheza nta mpamvu yo kuhateba. Niyo mubona nariko ndasoma ibiriko birahakorerwa, kuko abenshi nabo hari twagiye turiko turabagora nkaho natwe vyagiye biratugorera. Nuko rero duca tugenda kuri mission yacu ikurikira muri ya application ya OLX, ariko nari nkiverifya ndabe neza yuko mvuyeyo ivyo nifuza vyakunze. Mission Telegram ica banyereka hejuru verification yuko yabaye verified. Ivyo bivuyemwo uca ureba mission ikurikira, mission L. Mission L ni mission ijanye nuko woba warakoze testnet ya OLX. Hakorerwayo swap, hagakorerwayo kuba warapashije irya KYC bakaguhereza twatu USDT. Abenshi baguma babona ko 00, ariko ushaka gufyonda receive ugahereza umugenzi wa adresse akakurungikira. Aho ndahatanga umuco. Hari abantu na nuno munsi batazi kurungika amakoace barungika izindi crypto muri MetaMask. Hari uburyo bwo kurungikamwo vyoroshe, ugaca ubikora mu buryo butigera bukuvuruga mu mutwe. Ni ikintu coroshe cane kurungika iyo uriko urakurikirana ivyigwa. Twese turabibona ko ari ikintu coroshe. Iyo connection ihari bica vyiyafisha ugaca ugira send, iyo ntayihari ukaba uravyihojeje. Nuko rero twigarukiye rero kuri mission yacu, tukaza kuraba uko twobandanya. Umuntu asanzwe amenyeye gukora testnet muri OLX ni ibintu bica bimworohera cane, kubera yuko na mainnet niko bizoba bimeze. Ugiye kuraba hejuru barakweka ko hari mission zituzuye. Iyo wakoze swap bica vyoroha. Reka tupyonde kuri AG kugira ngo duswapinge tubereke uburyo bikorwa, kuko ku ruhande rwacu twari twagerageje gukora swap. Uca upyonda kwijambo swap, hama ugaheza ugaselectiona token ugomba guswapingamwo. Urarindira connection ikagusomera balance yawe ufise, kuko hari igihe bitaca binyaruka. Hejuru urandikaho izo ushaka guswapinga, nuko musi naho ukandikaho
crypto wifuza guswapingamwo. Iyi ni AG token, nuko mu nyuma cakwereka balance biza guhura, ugaca uza kuraba rya jambo munsi swap. Maze kwemeza ijambo swap, iyo connection imeze neza birihuta cane, ariko iyo connection itameze neza birakugora. Ariko uko bigenda kose utegereza kubikora kugeza bikunze. Mbega bica bigenda gute? Ucuza gusanga twa dukwego dutatu hose twagiye tuvivura mu gihe hose wagiye uhakorako swap. Utegereza gukora swap ku mpande zose kugira ngo hose vyitwe ko izo token uzifisemwo. Abakora swap nibo bafise chance, abakora testnet bashaka kuzogira chance yo kuronka ama OX menshi imbere y'abandi igihe bizoba vyakunze. Duhamagarirwa kuvyitabira kugira ngo ntituze ducikwe n'iyo chance, tuzosigare turavyicuza. Iyo uhejeje kuyipasa zose hejuru urarindira network ikalodinga, ugaca ufyonda ijambo munsi submit. Ku bakoresha ururimi rw'icongereza ni submit, abakoresha igifaransa twizera ko ari soumettre. Hari igihe biganda bivanye n'ako barayikoresha cane, andi bivanye na connection, ukongera urongera ugasubiramwo ukareba yuko ivyo wasavye vyakunze. Usanze vyakunze ucugira submit, bagaca bakwereka yuko iyo task uyirangije. Ivyo bimaze guhera ubusigaje mission ya nyuma, ariyo mission Z. Mission Z ni kuza kuverifya gusa kuko ni mission twakoze igihe twapasa KYC. Iyo wapashije KYC irya testnet, irya KYC test ya vya bibazo twishura biba vyoroshe cane. Izo zose mission zitandukanye baduhaye urasha gukora ama verification ukareba yuko vyari vyagenze neza. Ivyo tugeze ngaha ama KYC ama task yose abaheze, ubusiga gukora ama verification, hama ugaca wibuka gukora subscribe ku rubuga rwacu rwa YouTube. Twarabwiye yuko ari Hardwork News, Hardwork Forly. Ukibuka kugurura ndetse n'agakengere kugira ngo amaposte tuzotanga kurikira ntaze agucike, ndetse ukongera ukibuka no kuza kuraba kuri Twitter yacu ya Hardwork, nkuko musanze muyizi Hawkins, ukakora follow, ukugurura ndetse n'ama notification kugira ntuze utakaze poste tugenda dushirako, kuko ari ivy'ingirakamaro cane kuri twebwe twese. Duko rangiza ndabifuriza kugira umugisha, hama ibidatunganye kumbure tuzobitunganya mu ma video akurikira. Imana ibahezagire, turabakunda cane. Ciao ciao.